Africa Live, Africa Plus, nitwa Alain Nova Irambona. Nagushimire cyane wewe udahengeshanya ukunda ekambere no kurikirana ukaraba ugahimba ukanasangiza ibiyago n'amakuru aca kuri chaîne Africa Live. Abikunda rero mugaca mubandanya mubisangiza n'abandi mbere mwatanga kugira na sabone. Nuko rero kwino gerekezo rero eka tugaruke kwino nkuru yari maze imisi ari ivugangwa cyane ku isi. Ni nkuru ijanye n'intambara ya Israel na Iran. Intambara benshi ubu ibimenyesha makuru eka mbere n'abanyapolitike batandukanye bariko baravuga ngo ni intambara y'imisi 12 cyo bita la guerre de 12 jours, war of 12 days. Uko biri kose rero ni intambara yavuganzwe ko byinshi mbere bamwe bavuga bati mbega intambara kubara ivuba inyenda muvano yuko haba intambara igira gatatu y'isi yose. Mugabo rero si byo yumviro byaba nabandi by'abantu biyumvira sibo byabaye. Ni mu gihe mbere ino ntambara twanabigarutse ko mbere kuno chaîne Africa Live bikaneza ko ari zimwe mu ntambara zivugwa no mu gitabo Ceranda Bibiliya mu bitabo bya Esther, Nehemia, Yesaya eka mbere na Daniel. Kubw'ibyo rero ni intambara kuva ku munsi wa kabiri leta zunze za Amerika biciye ku mukuru w'ico gihugu Donald Trump yasabye impande zose ko zohagarika intambara. Nkuko byagibonetse rero haba ku ruhande rwa Iran hariya kwa Ali Hussein kambere na president w'ico gihugu Masoud Pezeshkian ekambere no ku ruhande rwa Israel habugwa cyane uno Benjamin Netanyahu bose barakurikije akamu batewe na president Donald Trump kuva rero ku munsi wa kabiri w'inondwi ku munsi wa kabiri kezo ya 24 ukwezi kwa gatandatu 2025 ino ntambara yari maze imisi 12 yarahagaze ku mpande zose. Abose bara ku ruhande rwa Iran baremeye guhagarika intambara eka no ku ruhande rwa Israel. Uko biri kose rero none uti ibimeze gute n'utubazo umuntu asho kwibaza nawe bimeze uko impande zose zivuga ko zatsinze intambara. Muri Iran baravuga ati nukuri twaratsinze, muri Israel bakavuga ati ego nukuri twaratsinze. Hambavu y'ibyo none hatsinze nde ku rugero uruhe? Mbega iyo ntsinzi ivugwa n'umwe n'uruhande rumwe ku rundi umuntu yakira gute? Rero turaza kwifashisha inkuru yashikirijwe n'ikinyamakuru cy'abafaransa RFI aho bagerageje guca ijya nino bijanye nino ntambara eka bijanye mbere na nino misi 12 yari hezewe ko baragwana eka mbere kibijanye nino ngingaho igihugu cyose kivuga ko cyatsinze. Hatwogaruka tuvuga yuko byabonetse ko igihugu cya leta zunze za Amerika cyari cyane inyuma igihugu cya Israel mu kuko byaboneka ko mengo eka mbere nivyo cyari gishigikiye igihugu cya Israel n'ibindi bihugu na cyane bigize umuryango wa OTAN. Rero kuva rero ikenzo ya 24 kwezi kwa gatandatu kamo guhagarika intambara karumbishwe n'ibyo bihugu byose bibiri haba kuri Israel hakaba no kuri Iran. Uko biri kose rero naho agahengwe kariho nagahengwe kadafashe cyane atari karekare mugabo abantu barashima gato nkuko nko muri Israel ubuzima bwatanguye kuboneka batanguye ukubona ko ibintu agahengwe ari kose kuno munsi ugira kabiri inyuma yaho iyo ntambara ihagaze ano kuva ku munsi ugira ku munsi wa gatanu. Rero ngiye kuraba ku ruhande rwa Israel umushikiranganje wa mbere wa Israel ariwe Benjamin Netanyahu avuga yuko yaronse intsinzi izo kwayibukwa mu mateka icyo bavuga mu gifaransa ngo la victoire historique. Rero ko yatsinze Iran. Hambavu y'ibyo rero bikaboneka kandi yuko mbere uno mushikiranganje Benjamin Netanyahu avuga ko bihanije igihugu cya Iran ku buryo ngo kitazosona gucutsa gatima kugira iciyumviro cyo kugerageza ibigwanisho ruhonyanganda icyo bokwita les installations atomiques. Uko biri rero nuko mu majambo y'igifaransa uno Benjamin Netanyahu yavuze ati ndugure twa je cite: nous avons anéanti le projet nucléaire iranien et si quelqu'un
en Iran essaie de reconstruire, nous agirons avec la même détermination, avec la même intensité pour faire échouer toute tentative. Fin de citation. Uno mushikiranganji rero wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu gati ngiza mu Kirundi nduguye twamugina twaragerageje komora no gusambura umugambi w'ibigwanisho ruhonyanganda bya Irani. N'umuntu wese wo muri Irani ngo yogerageza gusubira kuzana ico cyumviro cy'ibigwanisho ruhonyanganda ngo tuzomugwanya ngo gushika ku kanyuma kugeza n'igihe azohavavanura n'uwo mugambi. Uwo ni Benjamin Netanyahu. Uko biri kose rero Irani nayo yiteguriye kandi ngo kwibyukiranya na cyane cyane yeretse ko Leta Zunze Amerika ko rutita. Uko biri kose rero Tehran cyangwa se Iran byabonetse neza yuko kuva ku munsi wa kane mu ijoro ryo ku munsi wa kane karagahengwe nta bitero byumvikanye canke bya bantu bafishije ko byashikirijwe ko byabaye mu ijoro ryo ku wa kane buca umunsi wa gatanu. Uko biri kose rero indongozi za Irani nazo nyene zivuga ko zaronse intsinzi idasanzwe na cyane cyane ko bo iyo ntsinzi bayishikiriza mu kuvuga yuko ari Irani yatumye haba guhagarika intambara bivanye nuko bobo Israel yabona ko umengo ngiriko iraneshwa iriko yarushwa. Uko biri kose rero ngo na Leta Zunze za Amerika yoba yaje gusaba ko intambara yohagarara ngo kubera ibonye yuko Israel igeze gahatemba. Uko biri kose rero uko biza kugenda ufatiye byashikijwe n'uno mushikira mukuru w'igihugu ca Iran uno Masoud Pezeshkian avuga yuko igihugu ciwe kizobandanya kigerageza kwitunganya bikwiye kironke ubutavogerwa abantu batazopfa kugifata uko bishakiye. Uko biri kose rero ngo Iran izogerageza ikoreshe ingufu zose ihabwa n'amategeko kugira ngo ntitamikwe ijambo ntihabe abantu bayitegeka ibyo yokora abayiraba ku isahani bayirabira ku munwa. Uko biri kose rero umushikiranganji w'imigenderanire ya Irani n'andi makungu yamenyesheje neza yuko bobo batarota bakwizima ngo bave ku mugambi wabo ufatiye gukora ibigwanisho bivuye mu butare bwa uranium kuko ngo ni gihugu kigenga nta muntu rero ashaka kukinjira mu ndinganizo yacu. Uko biri kose rero hambavu y'ibyo ku munsi wa gatatu inama nshingamateka ya Iran yaratoye ingingo yo guhagarika imigenderanire nishira hamwe mpuzamakungu rikorera mu gisata c'ibijanye n'ubutare buvanga ibihwanyisho mponyanganda cyo no kwita AIEA ni Agence Internationale de l'Énergie Atomique. Ako bimeze byose rero bikaba rero umushikiranganji yabishikije kuri televiziyo y'igihugu ca Iran. Uko biri kose rero ego intambara yahagaze ivyononekaye byarononekaye abapfa barapfuye abakomereka barakomeretse ibyasambutse byarasambutse iminsi 12 yari iheze hariho ibombora ugushambira hagati y'ibino bihugu bibiri abaperesi na hariya mu bayahudi babarabo. Mbega none twizere ko kano gahengwe k'iminsi 12 kano gahengwe katangwa inyuma y'iminsi 12 kaza kuvamwo agahengwe karama gutyo ubwoko bwa Israeli gutyo ubwoko bwa baperesi hariya muri Irani bumve ko batekaniwe na cyane cyane ko bavuga ko ahari amahoro umuhoro umwa. Uko biri kose rero twese turi byaremwe baba baperesi baba bayahudi baba abashigikiwe no Faransa abashigikiwe na za Korea y'uburaruko canke mbe n'ibindi bihugu nka za ubuhindizo bushingo n'ahandi nta usomera induru ikiravuga harugwaruka hari abana b'ibihugu aho muri Israel canke aho muri Iran batazi ikintu nakimwe kwizino ngwano ziko ziraba bakeneye kumva ko batekaniwe bakeneye kubona ko indoto zabo zoshika kure. Nka Africa Live tubandanye twigisha amahoro no gusoronera agatekazi na muntu
Africa Live, Africa Plus.